Bakunzi, ndabaramukije mbifuriza amahoro ya Kristo Yesu. Ndafite ijambo Umwami Yesu yanganirije rivuga ngo hitamwo umugabane utazokwakwa. Hari imigabane myinshi abantu bazwe. Hari umugabane umwe iyo twawisemo ntabwo tuzatuwakwa. Kandi iyo twawisemo hari abandi bagira umugisha ku bwacu kubw'uwo mugabane twebwe twahisemo. Haleluya. Nibyo jambo mfise uyu munsi. Dusome mu butumwa bwiza bwa Luka igice ca 10 umurongo 38. Harimo amajambo musanzwe muzi, ariko kandi ijambo ry'Imana ryamaririsha. Ijambo ry'Umwami ryamaririsha iminsi yose. Haravuga ngo maze bakiriko baragenda bashika mu mihana, umugore yitwa Marita aramwakira amushikiriza mu nzu yiwe. Nimba ari abantu bagize amahirwe muri nose, ni Marita gushikiriza Yesu mu rugo rwe. Yesu aragenda neza ashika mu rugo kwa Marita. Haleluya. Reka ndakwifuriza ngo Yesu atahi wawe, Yesu abe mu rugo rwawe iteka ryose. Iteka ryose. Aho Yesu ari harangwa n'umunezero n'amahoro. Umviriza rero. Uwo yari afise mwene nyina yitwa Mariya, yicara imbere y'ibirenge vy'Umwami Yesu, yumva ijambo ryiwe. Yicara Mariya. Mariya aravuga ngo ngize amahirwe kubona Yesu wacu. Ngo yicara ku birenge vye. Ngo yumva amajambo. Ndagusaba ikintu kimwe. Uzugira umwanya wawe, ufata umwanya wo kwicara ku birenge vy'Umwami. Uvuge ngo Umwami, ndaha ndicaye ku birenge vyawe. Bere data, uyu Mariya yabonye Yesu ari iwabo. Marita ngo agenda hariya mu gikoni, Mariya ngo yicara ku birenge vy'Umwami. Haleluya. Ndakwifuriza kwicara ku birenge vy'Umwami. Hariho Zaburi nkunda cyane, Zaburi ya 84 umurongo wa mbere. Ngwerega amahema yawe Mwami nayikundiro. Amahema yawe Mana nayigikundiro. Abibo ntibariko bavuga amahema, Yesu niho yarari wabo. Ndakunda uyu murongo. Mariya ngo yicara ku birenge vy'Umwami, ngo yumva ijambo ry'Umwami. Ndakusaba ikintu kimwe. Imenyereze ubuzima bwo kwicara ku birenge vy'Umwami. Uvuge ngo Umwami, ndicaye hano, nicaye ku birenge vyawe. Ngaho iganiriza umutima wanje. Mbwira ijambo ryawe Mana. Haleluya. Fata Bibiliya yawe, uvuge ngo Umwami, nicaye ku birenge vyawe. Ganiriza umutima wanje naje. Mwumvirize ico Yesu yagize. Oh, haleluya. Imana uyu mutima wa Mariya, Imana iguha uyu mutima wo kwicara ku birenge vy'Umwami. Imana iguha uyu mutima wo kwicara ku birenge vy'Umwami. Ariko Marita ahagarika umutima mu kuzimana vyinshi. Aramwegera aramubwira ati, mugenzi, ntibikubabaje yuko mwene mama yantereranye ibikorwa? Nuko mubarire amfashe. Yesu uyu mudamu Marita yari kubwira Mariya wenyine atarenze kubibwira Yesu. Ngo mubwire, wowe uri umushitsi, Yesu uri umushitsi iwabo. Karatuma umushitsi ngo mubwire murumuna we, mubwire aze kumfasha. Umwami Yesu aramwishura ati, Marita, Marita, uriganyira wigora muri vyinshi, ariko ibikwiriye rwose ni kimwe. Kuko Mariya yahisemo umugabane mwiza atazokwakwa. Bene data, uyu mugabane wo gutindana n'Umwami ni umugabane tutazokwakwa. Naho uzoba ufite ibintu vyinshi bimeze gute. Hari abantu bambwira, mukozi w'Imana, nta mwanya mfise, ngaho nsengera, ni vyiza kwikorana imitwaro yacu, ni vyiza cyane gose. Ariko muri ivyo bikorwa vyinshi ufise, gerageza urondera umwanya wo kuba ku birenge vy'Umwami uri wenyine n'ijambo rye. Yicara ku birenge vy'Umwami amwumva. Marita araza agira ngo Yesu arico amubwira, aramubwira ngo wiganyire muri ivyo vyinshi vyawe, uyu yahisemo umugabane mwiza atazokwakwa. Mureke mbabwire, uyu mugabane wo kubana na Yesu, umugabane wo gutindana na Yesu, haleluya, si twe twenyine tubeneficia, n'uruvyaro rwacu. Hari igihe rugira umugisha kubera kwicara ku birenge vy'Umwami. Bene data, tuzogira akazi kenshi. Karuta ko Daniel yari afite ari umushikiranganje wa mbere, ari premier ministre mu gihugu cy'i Babylon. Tuzogira akazi kenshi kuruta ku kazi ke. Ariko ngo yasenga 3 ku munsi, yicara ku birenge vy'Umwami 3 ku munsi. Mu gitondo saa 6 ku mugoroba akicara ku birenge vy'Umwami. Haleluya. Baramugwanya, barahaguruka, ariko umwanya yamaze ku birenge vy'Umwami byaramugwaniriye intambara. Umwanya Daniel yamaze ku birenge vy'Umwami, hari ikintu ciza Imana yaramuhaye. Imana ngo yaramuhaye ikiganza ciza.
ku birenge vy'umwami tuhakura ikiganza ciza, ku birenge vy'umwami tuhakura grace, ubuntu, ku birenge vy'umwami tuhakura igikundiro, ku birenge vy'umwami tuhakura amahoro, ku birenge vy'umwami tuhakura umunezero, ku birenge vy'umwami niho vyose biva. Haleluya! Ndagwifurije uyu mutima wo gutinda ku birenge vy'umwami. Urakeneye amahoro? Gira umwanya wo guba ku birenge vy'umwami. Urababaye, jana umubabaro ku birenge vy'umwami. Reka kujana umubabaro mu bandi bantu. Hari icyo ukenye, hari icyo ukehaniwe, ja ku birenge vy'umwami umubwire ngo ndarambaraye ku birenge vyawe mwami we, ndarambaraye ku birenge vy'umwami. Reka ndababwire, Daniyeli baramugiriye ishari, baravuga ngo uyu muntu niki twobigenza, reka tubwire umwami tumusenge. Barako bararondera ico bamufatirako, ikosa bararibuze, baravuga ngo niwe tuzosenga mwami imisi 30. Bagiye kuraba basanga Daniyeli karasenga Imana yiwe. Umwami baramubwira ngo warasinye iteko ry'abaperezida rihinduka, muzane Daniyeli tumute mu gobo gw'intambwe. Baramujana harya hantu yatinze haramutabara. Haleluya! Oh haleluya! Yagiye kuwashika ngo marayika w'umwami Imana yamaze gushika hariya mu gobo gw'intambwe, ngo afata intambwe azibo umunwa bararyamana hariya. Ngo bukeye mu gitondo umwami arirukwanga, mukundwa Daniyeli we wowe ukihana navuga ngo umwami ndahari, nabonetse imbere y'umwami ntacaha n'imbere yawe ntaco mfise. Ku birenge vy'umwami haradutabara, haratugwanirira, haraturinda, hazigama ibyacu. Ivyo Imana yaguhaye ubironkeje amavi, bizigamisha amavi. Reka ko Imana iguha uzutse karavuga ngo umwami ngo nta mwanya mfise wo gusenga, nta mwanya mfite wo gusoma Bibiliya, utarabironka warawuronka wo gusenga no gusoma ijambo ry'Imana. Ibikorwa vy'Imana warabijamwo, waragenda hirya no hino, warayitanga ugafasha abantu Imana. Mugabo ubu vyaranze. Umva, subira ku birenge vy'umwami. Ku birenge vy'umwami hariho vyose, hariho umunezero, hariho amahoro, hariho indirimbo, hariho amashimwe, hariho ku birenge vy'umwami. Oh haleluya! Turangiriza mu gitabo cyo gucura intimba. Gucura intimba haravuga ijambo ryiza, 2:21. Ibi nivyo nibuka bikantera ivyizigiro. Ibi nivyo nibuka bikantera ivyizigiro. Nuko imbabazi z'Uhoraho zizatumye tudaherengeteja, kuko ikigongwe ciwe kidahera. Uhoraho ni umugabane wanje, ni ku mutima wanje uhora umvuga. Haleluya! Nico gituma nzohora mwizigira. Uhoraho agirira neza abamwiteze n'imitima imurondera. Abicaye ku birenge vy'umwami, Uhoraho abagirira neza. Uhoraho agirira neza abamwiteze n'imitima imurondera. Urifuza kugirirwa neza n'umwami? Ndagusaba ikintu. Urifuza kugirirwa neza n'umwami? Tinda ku birenge vyiwe. Umvirize ijambo rye, mwumvirize, muha umwanya, ugura umwanya wawe, muha umwanya uvuge ngo ni wewe ndagukeneye mwami. Yesu aguhezagire cyane kandi aguha umugisha. Dawudi yaravuze ngo mariko jewe kwegera Imana nizo za mbere y'amahirwe. Zaburi 16 umurongo wa 2 ukavuga ngo umutima wanje uhora umbwira ngo Uhoraho we ni wowe umugisha wanje, Uhoraho we ni wowe umugisha wanje. Yesu aguha umugisha, aguha uyu mutima wo gutinda ku birenge vyiwe. Ndasengeye umwene data mukundwa kurankurikirana mwami, ndamusengeye ngo umuhuye umutima wa Mariya ugutinda ku birenge vyawe. Iki kintu cyose kimubuza gutinda ku birenge vyawe niyo mwansi we. Haleluya! Hari umugisha mu gutinda ku birenge vyawe mwami, hari umunezero, hari amahoro, hari indirimbo. Ndasengeye uyu mwene data, uyu muvukanyi wanje, ndamwate kuri no jambo, umuheze uyu mutima wo gutinda ku birenge vy'umwami. Urakoze cyane, icubura kibi cyawe mu izina rya Yesu mukunzi wacu. Amen. Yesu aguhezagire. Man.